Abunguruza abantu cane cane ku makinga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bahura n'ingorane nyinshi mu kazi kabo kubera ayo marabara ari mabi. Oya ntibitworohera kweri. Bitworohera kubera hagenda nabi gose. Ibarabara riri ngaha niryo rikatira mu ruvumera rigenda nabi. Kubera ibizibu usanga ari byinshi bica biza biratujaburira kwa amazi abakiriya. N'abakiriya usanga nyene ari ingorane. Uyu we avuga ko hari n'igihe bagira amasanganya kubera ibinogo usanga byuzuye ibidengeye vy'amazi n'igihe imvura bitaguye. Turiko turagenda ibarabara rimeze nabi urashobora kugenda gaca usanga urajugumbye witaye nko mu muduga kubera ubutaye mu kinogo bivuye ku ibarabara riba ryarabaye nabi. Amasanganya arashobora kuba ugasanga uriko uragenda utwaye nk'umuntu bagenda baravuga yuko dufate bakunda bavuga ngo wakibambawe kumbe biba bivuye nko ku kinogo uba uciyemwo kaca bisa yuko jugumba. Cyo bose bahurizako nuko ayo mabarabara basaba ko leta yoraba uko asanurwa. Zeno saba yuko iri barabara ryogenda neza bakarikora neza ntihasubire kuba ambutiyaje cyane gose. Nk'ico twosaba dufate nk'abo babajejwe nyene ibintu vy'amabarabara muri gisagara nuko amabarabara nk'ayameze nabi boraba bakarangene bayasanura bakarangene nk'ahantu hari binogo bakagenda barahasubira. Hambere ho nk'iri barabara urabona iyi avenue onzieme avenue harateye amazi ebana aha nyene aya mazi hari umusingi wazivye ngaho ibarabara ryaciye yarononekara naha n'abantu nyene baza baragenda basoka yibuye kugira hamere nk'agororoka nandi ho hari bimangamanga. Amabarabara amwe twaciye ko abangamiwe n'ivyo binogo ni barabara ca imbere y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB ibarabara gitiriwe Mekyo Dadaye ugeze hafi y'ihinguriro Bwarudi igihe c'ibarabara gitumbereye ku ibarabara rya 11 muri zone Buyenzi ibarabara rya Mutakura n'ahandi.